Yesu nashimwe mukomere Imana amashi mukomere Imana umuvyeyi wacu nanje mpagaze ngashima Imana ku mezi 6 nari maze mu bitaro nari ngwaye trombozi kandi nibungenze ako nzomarayo amezi 8 gushika nibarutse ariko Imana arayinkoreye igitangaza irankurayo kuwa 5 ni ibintu byatangaje abaganga cyane iyi ngwara ya trombozi wibungenze uvayo ari kuvyaye ariko Imana arayinkuyeyo ntarayibaruka barantumye ecography ku munsi wa mbere y'ukuguru ko yafatiye mu kuguru ngiye barayingashambwira ngo trombozi yaraheze umuganga ndamuhaye inyishu acarambwira ngo sishaka kwizera radio ngaha reka ndakurungike kwa Gikoro acarandungikayo ca ndagenda ngiyeyo Gikora arampima acambwira ati trombozi yaraheze kera rero mumpera Imana amashi yarayinkijije nongera ndabasaba mukomeze kusengera bampaye rendez-vous yo kopegwa ku munsi kuwa itariki 1 yuko 8 musengere Imana igumugisha mwinshi cyane izogenda neza cyane mpera amashi umwongere mwongere mu mpera amashi Imana yo ngaha muri Repentance rero mfise ntaye zitatu mundu weze naje gusenga ngaha ntashe baca abantu ha telefone ndavuga ati karabaye mvuye gusenga muri Repentance mbwa mwije ndavuga ati Imana ashatse kumaramaza shitani je mu isoko mu kinama sene bwa je na rimwe bukeye nagiye mbona umugenzi ambwiye ati mperekeza tuje kugura impuzu nishikayo nona amaso ndi mu badanaza ama telefone naciye ngwa kuri telefone yiwanje cyo mpera amashimana naye ya kabiri bari bayibye wayibye cyayijana aho mu kinama ugiye umuntu akubwiye kuja kugura impuzu ucubona ku telefone yawe nona mu amaso ambwira ati hengure ya telefone sanza imwe gwanje ndafata yamubwiye ngo ngurira telefone kumba muhaye telefone yiwe turavuga ati hasi ndayigura usubije telefone yawe baramwibye telefone avuye aha kuwa mbere bayimwibye umugenzi baratahana bo umugenzi araza aramubwira ngo ngwino tujane mu isoko mu kinama tuje kugura impuzu aciye aho badandaza amatelefone umnyene ufise telefone acaraza ati ngurira telefone ayiravye asanga ni ya telefone yiwe ajavuga none ndagura telefone yiwanje ahubwo iyi telefone ni yanje byarangiye uyiguze cyane byarangiye utwaye telefone ntaraheza abantu haranye n'amahera aya mahera batwaranye arantakambira umuntu arambwira ati jewe nayiranguye mu gatondo mbabarira amahero yahebe yego abantu haya mahera menshi y'akazi ndagira n'ubwoba bwishi baya nawe ati nta kundi yo ko ayiranguye ndahugira imbabazi mpa telefone yanje carayima ndagenda ngo manijanye imitima ati n'amahera abandi yo ndayariha gute dimaje naciye nza gusenga mucamvuga ati umuntu ashobora gutanga amahera y'igikorane kizoba ayatange naciye ndayatanga mabuze ati kwandika n'udupapuro tuntu twa twipfuza ya amahera Imana yaciye agwiza 37 ndaramwe ndiha amahera makuru mayumvise sasa telefone bayibanye n'amafaranga yo ku kazi barayatwara amaze kugarukana telefone yiwe aribaza ati none amahera y'abandi yo ndayagenza gute uyu ndayamuhebeye none ndabigenza gute acaza hano kusenga ku munsi wa Mungu asanga bariko aravuga ati umuntu yo kwitanga kubijanye no kwakira igikorano acarandika amafaranga azotanga ku gikorano avuye hano ataje ayo mafaranga yanditse yatanze y'igikorano Imana yaciye iyagwiza inshuro 37 abaronsa amafaranga yo kwishura abantu amafaranga y'abandi bari bamwivye
imana iri ku kazi. indi nayo ya gatatu je nakunda kurota nabi cyane gose ndi mu ruzi nabona imva ati nyanzo hava mba umurovyi mugama mbona bukeye camura n'imikoshi amandota ndi ruguru ndiko niruka inyuma y'imisozi ariko indoto zaraheze mu ndota ndahantu heza mbona umwungere ari karankwega ndi ngaha mu rusengo ndiko ndatamba wumvise nayanje. Amen. Imana igushoboze guha ijwi rirerire uza uravuga ibintu byumvikana cyane. Nubwoba uzi ko muteranye ubwoba. Nawe ngo yarota abona ari mu mazi akibaza ngo azoroba umurovyi ngo azoba umurovyi, akabona ari mu ruzi iminsi yose ari mu ruzi akavuga ati ibyo aribyo byose je nzohava mba umurovyi, mugabo agacahura n'imikoshi myinshi ibintu bigaparangana, ariko ngo amaze gushikira hano izo ndoto zaraheze ahubwo arabona turiko turamukwega abona ari mu rusengero. Manshi nyoko nawe bimeze yemwe shengero ry'Imana mumfashe dukomera Imana amashi, dukomera amashi umurongozi wacu, Imana imwongere umugisha. Jewe nashitse ngaha ndi umuntu namugaye nkamugara ngenda amaso amaguru iki baransengera nkabwa nti Imana je agashimwe nzoguha kazopi wawe kazopiwa Imana ikazirampa ndagatanga nti Imana ubu naho ntanga sinshimirwa mpakazi nzogukorera. Ndiko ndatembera gutya nca nsanga umwana ariko arasaba gutya, nca ndahagarara ndabaza nti wamwa iwanyu ni na atavuga, nca ndabaza abantu aca bati abafise abana batatu ahamaze kuzana abana babiri rero kuwa gatanu barabasengeye navyo baransengera kuko ariko hagwaye ubu kuguru kwarakize urabona ko ndi mashi nkomeye. None uwo muvyeyi yabonye abana be batanguye gukira yaciye akwepa kubera ibi byo kugira gutya. Ndavuga nti Imana umuvyeyi afise abana batatu bamugariye rimwe abari ngaha barababonye ndabaza baramugaye ku buryo baricaye barambarara hasi no guterura kandi bamwe bari kuba ari misore abandi ari inkumi. None rero jewe rero ubu rero urumva yari yasabye akazi Imana ikimuha akazi ko kuzana abo bana akabaterura. Je naragize n'ubwoba umunsi wa mbere haje umwe uwundi haza abandi babiri ndagira ubwoba twabasengera umwanya munini. None urumva ngo Imana yari yatanguye kubabohora kuva bamugaye bavuka bakomeye batambuka bameze neza, hanyuma ngo baca ubaravye bateye n'ubwoba. None urumva ngo bari batanguye hari ikimenyetso cyo gukira wari wabonye. Bega yemwe muvyeyi ahandi mu ngoro y'Imana, ariko ico nshimerera Imana cyane kubera umuvyeyi nawe yaciye amera gutya indegarege eje Imana yaciye impundi muntu imbere yiwe aba imbere yiwe ndabwa ndagenda ndamuramutsa nti papa ngwi nti ubona no byasho habona gutwara kwishengero bakagusengera ugakira ati hubwo uwo muntu abaye. None uwo mupapa namuzanye n'uwo mama namuga nti none zana babana ngo nzogenda indwi heze urumva abyuka aca batuma kuri kakazi aho kubanza kugira ngo tubandanye aho gati hinge ko wanjanye aho nabonye baruhukiye nanje vuga nti momba bati Imana imba bati none babana bakutabanzana urumva yabanyimye mugabo Imana yaciye impundi w'imbere yiwe azoguma arabirako mumfashe mumpera abana Imana amashi kandi bakunda kure cyane kuri yo mugasenyi hariya ka president ahantu haruguru ngo y'ibiro by'umukuru y'amashuri umugore wa president ruguru hariya nanje mbiyo ku matafari nkavayo mu saa 10:30 nkaguma ngenda n'amaguru gushika hariya urumva ko kazi Imana yari yampaye iyo mugasenyi ka president mumfashe Imana izobiguhembera kandi biguharure ko nko amashimwe oberwa cyane gushinga intahe jewe mama wanje yaragwaye cyane bantu b'Imana Imana ari fantastic akomeye kugeza ku rugero mama yiyumvira ati jewe bane banje ndapfuye yaragwaye ingwara imufata kugezaho amaboko yosaya adashobora kugorora aradadaramira kujya kurukwi ameze kujya kurukwi abicabiza ibintu bimufata mu maguru bicara birababura mubiri wose acaramyuka amaguru nk'ujya ko umuntu akokeje mu ziko
mama arambwira ati jewe no gufungura sifungura ndapfuye ndarembye agera ku rugero aho haza amajwi abantu bamubwira ngo wewe genda ku mupfumu ubaza ivyo bintu ivyo ari byo mama mpamagaye nabwo ati mama ugeze kugo rugero kugeza wewe ukuntu uzi wigeze kuba umupfumu nyokuru akaba yarigeze kuragura urageze ku rugero ko kuyumvira uwo muntu akaguhenduka ukuntu n'ukuri ati ntushobora gupfa ndazi ko ushobora kuba muzima mama agera ku rugero ati rero muzomanukane munjane Bujumbura murabe munshikirize uwo mwungere ansengere ndabwira ati mama wizere ufata aho hantu ndizeye ko amavuta dukorana nayo ari ya mwungere turi musi y'amavuta yo mwungere wizere umwisindwi yose uzurafata aho ndagusengera ndazi ko Imana izogutabara abantu b'Imana Imana ari Pantas irakomeye iyi minsi ngo tumaze y'amasengesho mama ubu ni muzima yari yambwiye ati ndi mu rubanza meze neza ndakunda nywa icyayi ndakunda nywa ifanta ati nta n'ikintu na kimwe ngo nta n'icigeze arafungura neza ubu ni muzima arakomeye cyane Yeriko yasenze arakomeye cyane hama rero hacaza ikindi gitero kuwa Mungu mwijoro barampamagara ati ubu nyene umwana wawe yafashwe n'ikintu yabiye kabiri konyene gusa ati kabiri niko yabiye yaboroze gusa tugiye kuraba hajyame dusanze umwana atikakaza urufuro rubimba ndavuga ati mana we ca ndasenga mw'iryo joro nca ndatsa imoto mu gitondo mu masaha 11 natsa imoto ca ndagenda kuraba ngiye kuraba mu rubiriza hari nyamwana ca sanga ubwo nyene abasenzi bakora senga shikiramo turasenga duca dusimbana ni kwa muganga ubwo nyene umwana ni muzima aratwenga aranezerewe nta n'ikintu na kimwe Imana yaramukijije mu mpera mashi iyo mana